ukabasanga umenga nta nifa ntashaka kwigurira ariko gutetesha umugore we kuryoherwa umugore we akabyakira nawe akaryoherwa bakishima kabwirana utujambo tunogeye tujambo twiza turyoheye mu rugo bari ibintu by'amateka nyene urumva wumva nawe biryoshe urahomba isohoka misi yose ku wa mbere ifilme isohoka misi yose ku wa mbere gihe saa 2 rero baracari hafi cyane bageze kuri episode ya kabiri ndibaza ugenda kubumviriza ugenda kumvira iyo filme nawo ugira byinshi bigiyemo ariko bavuga cyane bijanye mana irimo urukundo rwuzuye pe urukundo rwuzuye igice basohono muso cya kabiri cyari DJ benshi ndakurahiye Zigira nkiriho kugeza hazonshisha mu kirimba cy'ijuru nizigira esubusa ayaga no musire nkaba naje muri yashusho mutamenyereyemwo turi muri studio shasha tuje na bishasha muramubyumva ko ibintu byamaze guhindura isura nkuko mubizi ni one boy Velas Killer from Genty Paradise KBC muramenyereye kuri Miracle TV 257 nta nahandi hantu mwaba mumbona bibaza ko ari honyene mumenyereye okay rero no munsi mwumvise ko twaje tutazira Imana twaje tugiye du survive twishimye turirimba karirimbo kuhora gatazirohoraho nako okay rero murabona ko turi ahantu hasana hashasha turacategura neza ariko no museka tuzateka tuhitize ariko turacategura bien mu minsi muzabona hasayangana gusumbuku ariko turavuga ati reka tube turahitiza tubanze tuganirize abakunzi wa Miracle TV 257 rero wowe ukunda cyane ibijyanye na entertainment ndagusaba gukora subscribe kugira yarako hano nibyo tuzokoma tunavugira kandi tunatangira n'izindi video swate zihanura canke zigisha yego tuzokoma tuzibwiraho ndazi murabizi muranotumenyereye mu bijanye n'ibyo okay no munsi rero nta kindi kintu kinzanye tari kugira ngo banzinganiriza abafana ba Miracle TV 257 abantu mwahisemo kuyikurikirana abantu mwahisemo gukora subscribe kuri Miracle TV 257 hama ndanamenyeshe ko ubu tugomba kuza mu shusho shasha kuko twarabonye ko hari benshi babidusabye twarabonye ko hari benshi babitubwiye ariko mu bukene bwacu canke mu buryo bwacu buke tuzogerageza kugira gute tuzogerageza ko gukora ibishoboka byose kugira ngo tubazanire ibintu bimeze neza ibintu bisa neza kuko mwebwe muri aba boss bacu mwebwe bwa boss bacu twemera mwebwe mutahari Miracle TV ntabwo yobaho mutahari jewe ntabwo noza hano kugira ngo mvuga no majambo canke mfate kamera kunkora no manuze hano video rero ko biri kose muzogenda mudukunda uko nyene tungana ndibaza ko muzo bikomeza tuzobandanya gutera imbere maze uno munsi studio muri ko murayibona isuku ejo murashaka kuyigira nziza gusumbaha murashaka kuyigira nziza kurutaha ikaba nziza gose ikaba nziza cyane hama tukabandanya tubazanira amakuru cyane muri entertainment mu gisata ca filme hare ndabibutse kandi ko ariko harasohoka filme biyita Mwamikazi ica kuvuga kwa Fanny Lavine mana yanje wa musore we nawe wankumiwe ukeneye kumenya imitoma iyi filme urakeneye kuyimenya urakeneye kuyumviriza iyi filme mana yanje we nimba aya majambo bayakura ewe Noraske mana yanje nimba wamize igitabo cy'imitoma Noraske na Fanny Lavine nimba bamize igitabo ntumbaze urakuvugira amajambo ubyo no filime uri kurayumviriza tugomba kuba n'ibintu uri kurakora wifuza kunabiheba kumva umenga wo bibanza ukabihagarika ukabireka kanzi kumviriza ino filime kweri ndayigutuye
nawe wa mugabo urukundo rwawe ukamanye mu rugo rwawe, birakeneye ko ino filime yumviriza kugira ngo ikugarukanire akanovera mu rugo rwawe, urugo rwawe rusubire kwishima, kuko uravye ubuzima baba bayemwo, ubuzima baba bayemwo muri rya filime kana Noraske nta kico yirengeje, ngira nta nifa ntayo bashobora kuyigurira, ndiko mvuga muri filime ukabusanga umenga nta nifa ntashaka kuyigurira, ariko gutetesha umugore we, kuryoherwa umugore we ukavyakira nawe akaryoherwa, bakishima, kabwirana utujambo tunogeye, utujambo twiza turyoheye mu rugo, bari ibintu vy'amateka nyene urumva wumva nawe biryoshe. Rero ino filime ndakubwira ati nukuri nimba utarayiraba, nimba utaratanga kuyiraba uriko urahomba, isohoka misi yose ku wa mbere. Ifilime isohoka misi yose ku wa mbere igihe cy'isaha 2. Rero baracari hafi cyane, bageze kuri episode ya 2. Ndibaza ugenda kubumviriza, ugenda kumvira iyo filime nawo ugira byinshi bigiyemwo, ariko bavuga cyane bijanye mane irimo urukundo rwuzuye pe, urukundo rwuzuye. Igice basohono muso wa 2 cyari DJ benshi ndakurahi, yego pe. So amarero kasino banjire no kwarambira ngo tuvuge menshi, ngo turondogore. Igikuru nuko narinje kugira ngo mubanze mubone ivyo turimo. Bibazo mwari mumaze imisi mubona ntariko nkorera ahantu hatuje, harimo nari musanga numa najagaraye bya cyane, kandi urazi ko atavyo mwari mumenyereye ko. Sivyo mwari mumenyereye ko nkorera ahantu hamwe, ahantu hatuje. Rero ni kubera ko umuntu abari mwivugurura, hamwe utuntu twishi tugenda tubuze, umuntu bari kararegeranya arondera, nubwo nyene mu byo atari burebure, uburyo sikirenga, ariko turiyaranje kugira ngo basi bigende neza bukebuke, basi tuve turonka 2% basi 2% mugabo tureko bakunzi bacu bo kwishima pole sibyo. Okay, hama rero nibaza ko utumiye mugenzi wawe nawe gatumira uyundi mushaka kuzatukuba ku muryango munini wagutse wa Miracle TV 257, maze iyi channel yanyu ikazoba nini cyane, ukaba umuryango wagutse, hama tukazohavugira byinshi byo guhanurana, tukazohavugira byinshi byo kwigishanya, cyane narya twiyinjiriye mu gisata cya filime. Gisata cya filime kiba kirimo impanuro nyinshi, muzanzo n'ubuzima tubayemo bwonyene ni filime, ubuzima bwonyene tubayemo ni filime n'ama episode. Rero nayo nyene nabwo nyene turashaka kuvuga ubuzanye n'ubuzima nayo ikaba filime. Rero nibaza ko tuzoganira byinshi kubijanye n'iki gihe n'ibindi. So kare harakantu nigeze kwishaka kuri stat ya WhatsApp sinaba ku bantu bankurikirana, abantu bamwe bacata bavuga ngo ndumuhakanyi, ngo nandiki sinzi ibyo mpakana ntavyo nzi neza, mugabo ngera barafatiye kuri iyo post narimbuza. Ariko kila muntu wese bafise umutima, kandi afise ukungene atahura ibintu, Rero urashaka gusanga je muri filime ufise ukungene ntahura, canke muri religion ufise ukungene ntahura, nawe ugasanga sikutahura. Rero tudahuje ivyiyumviro rimwe na rimwe kenshi usanga umbonye ukuntu swati umbonye nabi, canke ukambonana neza bivanye. Mugabo igikuru uko twamenya ko abantu bose kwisi turatandukanye, kandi twatandukanijwe n'isi, ariko sikimana bishaka, kuko Imana kiturema yashaka duhuzwa n'icitwa urukundo twese, ariko urukundo haci haza umwasi w'urukundo asa n'urudukuyemwo. Rero abarufise turabarashara ubumwe, ariko abarutarimwo ni hatari, babigoye sinzi ngene no ndavyita. Ariko rero uko biri kose babikeneye ko tugenda twumvikana, dukundana. Reka ndabasezere, ndabipfuza amahoro y'Imana bane namwe. Ndabibutsa ko yari One Boy Valaskira. Iyi ni Miracle TV 257, nta nahandi hantu uzokwigera ubona ino sura yanje atari kuri Miracle TV 257. Ndabakunda cyane, ndakunda ukungene munkurikirana, ndakunda ukungene mu supportinga, ndakunda ukungene mukora subscribe. Imana ibahezagire. Je ntaco nobaha, je nta nico noronka ndabakwiza, ariko imigisha y'Imana ishaka gushikira umwe wari we wese, akaroranirwa mu byarimwo, akaroranirwa mu byakora, kubera urukundo munyereka. Ndabakunda cyane. Ciao, hasta la vista.